Una. 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 Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwebwe mwese mubandanya gukurikirana ibiganiro vya radio television Isanganiro n'umwanya w'ikiyago cyo kunama. Kunama uno munsi turabira hamwe ibijanye n'umutekano wo ku mipaka Uburundi buhana n'ibindi bihugu. Uno munsi duhagarara cyane ku mupaka Uburundi buhana na Republika ya Demokrasi ya Kongo, aho haboneka abantu benshi baca kuri uwo mupaka bagana igihugu ca Kongo mu nzira zinyuranye n'amategeko, cyane mu kiyaya ca Rusizi. Abajejwe intwaro mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ngo bararajwe ishinga cyane nabo barundi baja muri ico gihugu hatisunzwe amategeko, cyane abaja mu gisagara ca Uvira. Abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi bashikirije ko ikibazo c'abarundi bajabuka muri Kongo cyo kwigwa kuko kibahagaritse umutima. Mu karere ka Luvungi abanyagihugu baho bata amakosa ku bategetsi ko aribo babifisemwo uruhara. Hano umuntu yo kwibaza ati mbe ni kuki abarundi bariko bajabuka binyuranye n'amategeko ku bwinshi aho mu gihugu kibanyi? Ni iki gituma abarundi biroha mu guca mu nzira zinyuranywe n'amategeko, kandi uravye hari ingaruka nyinshi zishobora kubashikira? Nizihe ngaruka kuri abo bajabuka mu nzira zinyuranye n'amategeko eka no mu banyagihugu bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko canke mu biyaga bigari? Abanyagihugu bo hakurya ya Rusizi ku ruhande rwa Kongo bo bakira gute ubwo bwinshi bw'abagana iwabo badakurikije amategeko? Abategetsi b'abarundi n'abakongomani bo babivuga kwiki? Ngivyo bimwe mu bibazo nyamukuru tugiye kugaruka ko muri kino kiyago cacu cyo kunama. Abatumire ni batatu: Dr Sixte Vinyi ni Muraba, murongoye umugwi w'igihugu wigengujejwe agateka kazina muntu. Turakuramukije, sangwe ikaze mu kiyago cyo kunama. Ndabaramukije amahoro y'Imana, kandi ndabakengurukiye kubona mwantumye ko kugira ngo tuganire n'aba bagenzi bacu, kandi nabo nyene ndabaramukije kubona bitavye ubutumire bwa radio television Isanganiro. Murakoze. Uwundi mutumire ni Nestor Bimenyimana, umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi hano mu gihugu. Nestor, sangwe ikaze mu kiyago cyo kunama. Murakoze cyane, ndabaramukije abariko baratwumviriza badukurikirana. Ndamukije nabo dusangiye ikiyago cyo kunama. Murakoze. Ubundi mutumire turi kumwe hano ni Tshisekedi Mulumba, umukongomani w'umurezi hano mu gihugu cacu, musanzwe muba hano mu gihugu. Turakuramukije, sangwe ikaze mu kiyago cyo kunama. Ndaramukije n'abariko baradukurikira ku radio no ku bonesha television. Imbere rero yuko tuja mu kiganiro nyezina, reka tubanze dusimbire mu gihugu kibanyi ca Republika ya Demokrasi ya Kongo, twumve ico bamwe n'abandi bashikiriza kubijanye n'abarundi baja muri ico gihugu cabo mu nzira zinyuranywe n'amategeko. Ni muri no nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jeremy Kuhima. Ikibazo cy'abimukira b'abarundi binjira ku butaka bwa Kongo mu kiyaya ca Rusizi baciye mu nzira za magendo kirabandanya gutera umutima uhagaze ku mashira hamwe atagwanira ikicaro ca politike muri teritware ya Uvira. Uhagarariye inama y'ugwaruka mushingantahe Etienne Togera aramenyesha ko hari abantu bashika ibihumbi 5 bari mu nkambi y'agateganyo kandi transite ya Sange. Hari n'ibindi bihumbi byinshi baje kurondera ubuzi. Tumubajije igituma abo bantu bajabuka, arishura ko bamwe baje kurondera ubuzi, abandi baje nk'impunzi. Nizihe ingorane zitegwa n'umuzo w'izo mpunzi? Arishura ko atazo ziraboneka, mugabo ntazi ikizoshika mu misi iza. Il y a ceux qui sont des maçons, il y a ceux qui travaillent dans les champs, des travaux de ménage, tout ça. Il n'y a pas autre argument qu'ils sont à la recherche de la vie, parce que la vie est devenue trop difficile chez eux. Il y a même une appellation qui le Congo est devenu l'Afrique du Sud pour eux. Bon, ça ne gêne pas parce que ça crée déjà une main-d'œuvre locale, mais
demain ou après-demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Abanyagihugu babivuga ko iki nguyu umwe mu banyagihugu twasanze mu karere ka Bwegera aho ni mu kiyaya nyene ca Rusizi mushinga ntahe Macari ni abantu benshi bariko baraza binjira mu gihugu tukaza twiro tuva dusanga tazi ukuntu binjiye mu gihugu rero mu byukuri byasaba ko musaba ababakurira kugira bugurure nabimbibe na cyane cyane ho murabona ko amasanganya ari karaba ingona imvuzi ko zirajya abantu abandi bagatwagwa rero byose ni inkurikizo kuba batugurura imbibe ukuri kuraraba abantu benshi ntibafise uburyo bwo kurinda guci Bujumbura amunyuma bagarukino baje kubwegera mu ruvunge ntibiborohera kuko usanga mu buzima benshi babayemo urazi batifishe kugira nk'itike yo kuca ku mipaka hariya ni ruhe uruhara abarongozi b'inzego za leta babigiramo Deki Kibonge icegera c'umukuru wa territoire ya Uvira ararega abatware b'inzego zo hasi kudakora neza akazi bajejwe ko bareka abantu bakinjira mu nzira z'amagendo puisque nos pistes sont tout fermées par le gouvernement. Il passe par les eaux, la rivière, mais la grande partie passe par Katogota. Il y a un relâchement des autorités locales à ce niveau. Muramenya ko abarundi barondera akazi bamaze gushika mu yandi ma province ya Republique Iharanira Demokarasi ya Kongo nka Tanganyika ya Nord Kivu tutibagiye ko bari ku bwinshi mu gisagara ca Bukavu Uvira n'ahantu tare bw'inzahabu Imisisi na Salamabila. Ego uyo rero akaba ari mugenzi wacu Jeremy Kuhima aho mu gihugu kibanyi ca Kongo. Reka tugaruke hano muri studio ko muri kibazo ca mbere tugihere kwa Nestor Bimenyimana umuyobozi ajejwe gutahukana impunzi hano mu gihugu cacu ibibazo bivugwa aho hakurya ya Rusizi hari ico mubiziko. Murabona ko igihugu kibanyi ca Kongo ni igihugu kibanyi koko duhana urubibe naho ni birometero bikenye ubushitseyo. Rero ko hari abarundi biyunguruza bakaja kurondera ubuzi muri Kongo canke abakongomani bova muri Kongo bakaza kurondera ubuzi ngaha mu Burundi canke gusuma ivyo ni bisanzwe cyane gusa ico twibaza twohimiriza nuko baba barundi baja muri Kongo kurondera akazi canke kurondera amasumiro amahahiro baba kongomani boza mu Burundi baje kurondera gusuma canke kurondera ubuzi bakabicisha mu mategeko mwumvise ko benshi baca mu nzira zidakurikije amategeko mu minyuro nkuko ibi rero navyumvise kandi bibaho navyo kuko iyo abantu bahana urubibe bahana irembo hari udodora hari utadodora usanga bigoye ariko byukuri ivyo ni ibintu tuzoza tugenda tuyaga nk'ibihugu cyane ko duhana urubibe rutugaye urubibe ntigugaye namba simbi hajya mu Rusizi urujabuka kandi ega noneho ni kubera ibinyine turi mu byizo mbibe abantu batuzaniye abanyamahanga bazanye ngo imbibe none kuva ugasimbira aho hakujya muri Kongo wumva cari yani ngorane canke kuva muri Kongo ugasimbira ngaha mu Burundi nta ngorane yari irimo mugabo kubera bamaze kudushira mu mutwe ngo ivyo bintu vy'imbibe ngo bamwe ngo nihajya bani ngo nihajya yego nivyo tuca tuvyubahiriza uko mugabo ko hari abarundi bajabuka muri Kongo ku bwinshi canke abakongomani bajabuka mu Burundi ku bwinshi ivyo onya ni ibintu abantu tuzoza tuyaga turabingene tubitorera umuti cyane twigishe abene gihugu bacu guca mu nzira z'amategeko mu bundi bisanzwe hoho ivyo guca mu kinywabi vy'ukuri ntivyemewe ariko n'urugamba rwo gohozako kwigisha abantu guca mu mategeko imisi yose ivyo tuzokwama tuvyigishanya kuko burya bavuze ku ruhande rw'u Burundi ko hari abarundi burya no ku ruhande rw'abakongomani iyo bagize umukwabo wa mubibona nuko ababanyi bategeza kubana no kuguma tuyaga tutorera umuti bibazo biba bihari nta kindi ego murakoze tukaba rero twarasimbiye no ku mupaka Burundi buhana na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo neza mu Cibitoke kugira twumve abanyagihugu baho cane na Barundi ico nabone babona canke ico bashikiriza kubijanye nuko kujabuka igihugu kibanyi hatakurikijwe amategeko Bo ingaruka kuca mu mukinyo mu Rusizi hari ingaruka ziri zinyaruka ingaruka ya mbere hariho ugutwagwa n'uruzi kujya kujabuka intege zishagugwe
kuguherana sagutwaye n'uruzi kabiri ugacura n'isanganya yo kugirwa nabi n'ibikoko biri hajya ngo gira kabiri no kukuruzi hariho abajejwe umutekano abasirikare bahari ko amategeko narekurira umuntu kunyura muri zo nzira za magende umva muri yo mwanya ugaragaye unyuze mazijya nzira bicega ko uri umuntu mubi muri mwanya yashaka kugira nabi kandi kugira nabi baba bakoze icyo bajejwe muri mwanya gabibaye mu mpamvu yo gutakaza ubuzima bw'iwawe izo ni zimwe mu ngaruka zo kunyura muri zo nzira mu kintu cya mbere tubasaba leta nk'abantu baba ku mupaka ku nyungu y'abarundi baba ku mupaka n'abakongomani baba ku mupaka nuko tugaurira yanzira kugira ari sanze kugira ngo igaruke kurya nyene migendera nibandanye kurya nyene kugwe bandanye kurya nyene ku nyungu y'abanyagihugu kandi no ku nyungu ya leta n'igihugu n'amakungu abantu benshi barajabuka Rusizi bidashiye amategeko kubera ko ubuzima ngaha mu gihugu cy'u Burundi buragoye mwisanzwe ikintu cyari gikwiriye gusa leta ari kwiriye kwikubita agashi ikugurura izimbibe ikahugura kugira ngo abantu baza baraca mu mazi kuko usanga bahura n'ingona imvubu ibikoko by'ubwoko bwinshi kugenda binyegeje bikika ibinabiriya mu uyo mwanya rero bica bituma twebwe abantu tujabuka bica bigorana cyane abantu bagafatwa bakagirirwa nabi bamwe bakambuga utwabo mu uyo mwanya rero ibintu usanga ari ingora bahizi kuko biragora abantu cyane kuko leta bwo ari kwiriye kwikubita agashi ikatwugururira imbibe kuko aha imigenderanire myiza ya Kongo n'u Burundi nta gatosi karimwo hari hameze neza ahubwo bari bakwiriye kutwugururira kugira ngo abantu turubashe ukuntu kuko amaronderero kuko ngaha mu Burundi ibintu byaho dusigaye umuntu asigaye nta bintu umuntu akabuzi ntibikogwa ibyo ukora ntibiboneka ariko ugiye muri Kongo ibintu bimwe bimwe birakoreka kugiye ukaraba nk'amafaranga mu Burundi yaguma atagaciro ariko umuntu agiye muri Kongo agakorera nkajya amafaranga akaza ashobora kwisunurura agatera imbere ikintu cyari gikwiriye gusa leta ari kwiriye kwikubita agashi ikugurura izimbibe gituma abarundi baja muri Kongo nuko ubwa mbere bwobwo muri Kongo hari imiryango y'abarundi riyo yatuma abarundi bari hano mu Burundi baja muri Kongo kuraba umuryango yabo byaca bifasha rero uko bakongomani canke abarundi bashobora kuja muri Kongo canke bakaza mu Burundi ikindi naco bamwe batwasumiranirana wasanga tuja gusumira hariya bakongomani bakaza gusumira hano kandi bakatuzanira amahera y'agaciro kuko amahera y'amakongomani urazi ko bo basumisha amadolari ego musanzwe muzi ko Burundi na Kongo buri muri East Africa mu bihugu bihurikiye muri EAC ari naco gituma dusaba leta ko nyabo na nk'umuvyeyi ko yo dufasha kugura umupaka kugira ngo natwe bitorohere kuza turaja hariya muri Kongo byoroshe kurabayo abavyeyi n'imiryango canke gusumirayo nko twahora tubigira kera n'abakongomani bakaza natwe tukagenda nuko rero reka tugaruke rero hano muri studio mwumvise n'uruhande rw'u Burundi neza mu ntara ya Cibitoke ico abanyagihugu baho nabo bashikiriza ku bijanye nuko kujabuka biciye inyuma n'amategeko reka ngaruke hano muri studio Dr Vinyi Sixte Vinyi ni muraba murongo w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu hano mu gihugu cacu mbe ibijanye n'abarundi bajabuka ikongo ico kibazo mwe coba namwe kibarajishinga mu mugwi CNDH nibaza ko ibijanye no kujabuka imipaka ni ibintu bisanzwe bimenyerewe ku isi nzima nta muntu ashobora kwiyugarana nta n'ushobora kugarira abandi urashobora kugerageza mugabo ntivyokunda kuko ibituma ni vyinshi bituma abantu bakenera kujabuka imipaka hari abagenda kubera ivy'ubutunzi abagenda kurondera ubuzi hari abagenda kubera umutekano hari abagenda kubera bafise imiryango wo wantanguriye yabivuze mu bisanzwe naho hari imipaka usanga imiryango imwe iri mu Burundi yindi miryango ikaba iri muri Kongo usanga hari abagenda kubaka hari abagenda kurangura abaja kwiga hari abaza kwivuza canke bakagenda kwivuza nibaza ko mumaze kubibona ku bitaro bimwe bimwe bitandukanye ugiye nko muri Kira usanga nk'igice c'abaje kwivuza nko mu gitondo ari abakongomani ivyo rero ni ibintu ibihugu bitegerezwa kureka kuko hari amasezerano menshi mpuzamakungu yashizwe ku mikono atuma abantu bategerezwa kwidegemvya uravye nk'ibijanye n'agateka kazina muntu aho nyene niho duhagararanye hamwe ni kuvuga ko ibihugu vyose vyaremeye ko umuntu wese ategeza kwidegemvya akaja hasha
ashatse akabaho yiyumva gusumba ntushobora rero kumubuza warashize ko umukono kwa amasezerano hariho ibijanye n'amasezerano mpuzamakungu araba ivy'ubutunzi imibano eka n'ivy'akaranga nayo nyene yashize ku mukono n'ibi bihugu vyose ayo nayo avuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kwiyumva no kurondera ubuzima bwiwe aho yumva yuko atekaniwe nukuva ko n'igihugu cateza kumufasha kugira ngo ashobore kuronka ivyo abandi banyagihugu bashobora kuronka nukuvuga ko uciye ushira ko amasezerano yandi yo muri aka karere hamwe usanga bavuze bati turashobora guhanahana ibintu ibidandazwa tugahanahana n'abantu ivyo byose ubishize hamwe vy'ukuri imipaka iriho mugabo abantu bategeza kuza baragenda bongera bagaruka ikibazo nuko hariho abagenda badaciye mu mategeko abantu bose bategeza kugenda baciye mu mategeko bagaca mu mipaka ndetse bategeza kugenda reka nshinda bishikako bategeza kugenda biboroheye gusumba burya kuko n'uburenganzira bwabo umuntu arinze agerageza guca mu binywabi haba hari ikintu kitagenda neza kuko sinibaza ko haba ariho hafi cyane icambere hashobora kuba inzira ica kure batamworoheje kugira ngo nk'ingena aja kujabuka icakabiri hashobora kuba mu kujabuka hariho amananiza we abona ko ayo mananiza atoyashobora kuyahanga umutwe icagatatu nuko ushobora gusanga hariho ibindi bintu bagira nk'amahera ushobora gusanga umuntu ariha ugasanga ayo mahera ni menshi rero twe rero tubona ko abantu bategeza kubandanya ntibikunde naho wogerageza naho wo kugara ugashira abasoda ku murango bimwe muri Amerika barabavuga ngo bubake impome nabo nyene barananiwe kandi abantu bageze ku ruhara rwo hejuru rero ahubwo turabe icokorwa kugira abantu bajabuke neza hanyuma bagende bongere bagaruke kandi bagira ico bagiye baterereye igihugu mu butunzi kugira ngo igihugu gitere imbere kumbura icokorwa turaza kukigaruka ko ariko twumvise kandi ko hari ingaruka cyane cyane usanga bahura nazo nk'abo baca mu za Rusizi n'ibindi uko biri kose uza gusanga bije guhungabanya kagateka kazina muntu be nk'igihe ibishitse gutyo mwebwe mu guseni n'IDH muca mwihuta gute kugira mufashe abo bene gihugu umva bari muri ivyo bibazo ahubwo ntiturinde kurindira ko bishika dutangure hakiri guhanura leta ko ari itegeko kuriyo kwigisha abantu ikabasigurira ingaruka mbi zo guca mu kinyegero mu kujabuka hanyuma bagaca bashiraho nibikenewe vyose kugira ngo abatarabitahura ntibabandanye babikora kuko leta niyo ibifitiye uburenganzira hanyuma bakagenda bakabigisha neza bagaca baraba ni nzitizi zihari kugira ngo ivyo bintu bituma baca mu kinywabi ntibisubire reka tugaruke kwa Mulamba mwumvise hano mu Burundi uko byifashe haba ku ruhande rwa Rusizi mwumvise kandi no muri Kongo ko bimeze mwebwe mu mukongomani muri hano mu gihugu muhamaze igihe mwiyumvire ko abarundi bo bahurumbira iki mu gihugu ca Kongo mfatiye hariho byinshi bamaze kubishikiriza abandi batumire mugabo ndashobora kuvyagura gato jewe ndashobora gushira mu migwi 3 abarundi baja muri Kongo canke abakongomani baza mu Burundi umugwi wa mbere n'umugwi w'abanyeshuri hariho nk'abanyeshuri b'abakongomani baba mu bice bya Kavimvira muri Sud Kivu biga muri systeme yo kwiga mu Burundi bava Kavimvira bakaza kwiga nko mu Gatumba dufata nk'uko abanyeshuri b'abarundi bava mu Gatumba bakaja kwiga muri Kongo abo bobo bajabuka byoroshe kuko nta bipapuro by'inzira babasaba abandi bajabuka ku munsi na barangura imirimo mito nk'abantu baja kurimayo canke abakozi baja kubaka amazu hariya bobo bajabuka ku munsi nabo nyene bahora babaha udupapuro duto bita ngo jirani mwema mu Kirundi novuga yuko ari umubanyi mwiza nabo nyene bajabuka bitagoranye ku munsi mugabo muri iyi minsi biragoye yuko abategetsi bemera utwo dupapuro dufatiye yuko Kongo biri mu bibazo by'umutekano ibibazo by'ingwano muri Nord Kivu turazi neza yuko
abagwanya igisikari ca Kongo M23 n'ababafasha ubu bariko baravuga yuko bashaka kuza muri Sud Kivu naho nyene mu gihe ibyo bariko barasaba bitobahirizwa. Rero birumvikana yuko abategetsi bo muri Sud Kivu nabo nyene bafata izindi ngingo zo kuza baratohoza neza abantu binjira muri Kongo. Urumva rero abantu ntibakijabuka nkuko bisanzwe. Hariho n'abadandaza umugwi wa kabiri, umugwi y'abahora badandaza kera na nabandi badandaza ubu. Hariho abadandaza bashasha dufate nko mu Cibitoke ca Rugombo. Kubera ingorane z'igitoro zihari mu Burundi, hari urudandazo rw'igitoro rutemewe n'amategeko. Rero nibojabukana nk'amajerekani ku murango ngo bagiye kurangura hariya kuko baca bamenya yuko bagiye kukirangura. Baca bashima rero kujabuka mwijoro rero mu gihe rero hari ubwoba yuko abansi ba Kongo bashobora kujabuka, umva ujabuka mwijoro wese aca afatwa nk'umwansi. Umva hariho ingorane yuko bashobora kuraswa, wofu mujabuka ku murango bakagufata, aho ujabuka mwijoro bakakurasa. Umugwi wa gatatu ni umugwi w'abantu baja mu manza. Hariho abanyurundi bafise bene wabo muri Kongo bumva ngo naka yapfuye bategerezwa kuja guhamba. Mugabo rero kugira ngo bajabuke bategerezwa kuba bafise urupapuro rw'inzira. Bagiye kururondera muri pafe rushobora gufata imisi. Bagasanga barahamvye atararonka n'urwo rupapuro. Rero acashima kujabuka atarufise. Ashobora guca mu Gatumba, mugabo naho nyene acagongana n'ingorane z'abakozi babi bagya bakora mu service zo kumbibe. Hariho ico bita dufate naho uba ufise urupapuro, hari ico bita ngo frais de déviergement y'urupapuro rwa mbere utararonka ikidodo ca mbere. Umva ivyo byose n'ingorane aca hanura amahera zakuriya. Mugabo kurenganya abanyagihugu ko nivyo n'ubundi bose ntibabikora, mugabo n'abakozi babi bize izo ngeso mbi ku bakozi bo muri Kongo. Umva bararondera amahera bashira mu mifuko mu mande zose, ati ku rupapuro rwa rutararonka ikidodo ca mbere uteza kurihira ikidodo ca mbere, ico bita frais de déviergement y'urupapuro. Rero araharura ayo mahera yose aja aratanga mu nzira, agaca ashima kwicira mu hadiya mu Buvira dufate ashikira mu hoteli zirazimvye barihisha mu madolari, hoteli iciriritse ucuyiriha nk'amadolari 200, yahiye uhanduye mu madundo ibihumbi 140. Hari ivyo byose nakaba hashaza gusiga hadiya aca shima guca mu nzira zitarizo. Ego Mulamba, ariko rero ngo ikibazo gihari nuko akenshi usanga uko abarundi bafata abakongomani bari hano mu gihugu atari ko abakongomani nabo bagaruka ngo bafate abarundi bari hariya. Kubera iki? Mejeje kubivuga ni kubera izo mvu z'ingwano, izo mvu z'umutekano muke. Kuko Murundi ajabutseyo ubu nibamuha indaro vyoroshe. N'abarundi nyabo bazwi hadiya bamaze imyaka n'imyaka baratinya guhindara abarundi bene wabo. Atarashobora kunkwegera mu gihe adafise ibipapuro, mu gihe batamuzi ngaha, uyo muntu acashima kuja mu hoteli. Hoteli nayo irazimvye, hariho ibintu umutumire umahirije kuvuga ibintu by'imikwabo bagira hadiya mu mahoteli, barinjira bakagira imikwabo. Hariho abagore bita imadaya nabo nyene bajabuka kurondera ubuzima hadiya, kwa gatanu barajabuka bakagaruka no kuwa mbere, bose bashikira mu mahoteli. Arora bapanga ivyumba ukwezi kose. Ivyumba ko bagaca bazana abandi bamana y'abashasha bakabahindano hadiya. Urumva ivyo byose bica bituma abakongomani bagira ubwoba ati shobora kubika umwansi ngaca mfatwa. Ariko turi ko dufata mu bijanye n'ikibano, abakongomani bo ikibano ngo sikinini cyane ku barundi, igishika nafise cagishika kuko abarundi si boba baje gudurumbanya umutekano muri Kongo. Ndibaza ko bivana n'imigenderanire abarundi bafitiranye n'abakongomani bahariya. Abashobora bajayo kenshi nk'abo bagenda kudandaza baba bamaze kuronka abantu bagize inshuti hariya, barabakira neza.
mugabo ushikiye ku muntu utazi urumva niho uca wigonga kubera izo mvo nyene z'umutekano muke. Reka tugaruke kwa Nestor Bimenyimana uravye kumbure uno Mulamba yashikije ibintu bitatu bituma cyane cyane abarundi bahurumbira hariya kandi bakagenda mu nzira zinyuranye n'amategeko akenshi uriko umengo biriko bigwa kuri leta kuko yavuze bijanye n'impapuro abanyeshure kuronka impapuro ubuzima mwe mu bivuga kwiki cyane cyane mu ko musanzwe muri n'umuyobozi mukuru ujejwe gutahukana impunzi kuko ejo nibo bazoba impunzi. Yego murakoze nakurikiranye ico mwene wacu Mulambashe yashikirije kandi nakurikiranye na ya reportage bwa butumwa bwaca bwava muri Kongo. Hariho abantu 5,000 numvise ngo barisange aba nanje naravyumvise kuko muri ibi byo gutahukana impunzi turafise abo dukorana urwego muri Kongo gwitwa CNR turakorana cyane kandi turavugana barambwiye nibyo ko ari abantu isange kandi nibyaba ngombwa tuzosimbiraho turabivya arivyo mugabo mpere ya kwaba nk'ibihumbi 5 bajabutse muri Kongo namba bagiye bibaza ko bahunze birafise ingene bitunganijwe ibintu byo kwemerera ubuhungira umuntu birafise uko bitunganijwe sugusimbura urubibe ngo ubunyene ndabaye impunzi oya hari inzira bicamwe baraheza bakarata mbega iwanyi yuvuye hari imvo koko zifashe zuko uhungira igihugu wohunga igihugu kuko haje impunzi yose irafise dossier yayo nivyo ni catumye ahunga kirimwo bwo guhunga nako ni ku muntu ivyo navyo ne turaheza turakabiraba hama rero bashitse hari isange baraheza bakabagira dossier bakabatwara mu kambi y'impunzi basanze koko yoronka ubuhungiro mugabo ico nagomba shikirize sikindi nuko ubunya twamaze kubona ko hari abantu ivyo guhunga no guhunguka bamaze kubigira urudandazwa kandi ivyinshi tubisanga muri Kongo nyene umurundi aravyuka akavuga ati ko njabutse Rusizi hari gihenza gutanga bimwe Mulamba ariko aravuga ati abantu babi usanga mu kugibiturire barakamanikiwe ati ndaza gutsorora hari abaca banshira ku rutonde rw'impunzi hamejo nje mpunguka bace bampaye amfashanyo basanzwe batekera abarundi bahungutse aho rubarubaye urudandaza nivyo rero nivyo benshi baba barimo ubu rero twaramaze kubagundura aba nambe 5,000 bimvira ngo bazoca baronka impapuro bace bagaruka duce tubafasha nukuri no bakurira inkoni ku gishitsi byo bavyiza batashe bakagaruka ubwo nuko leta ibanza gutera intambwe ya mbere kugira nabo bagaruke mu bibumvishe navuze ko vuba tugiye kuraba ko twogenda tukabasangayo tukabasigurira ingene bigenda hama tubagarukane basubire mu miryango vuba cyane ya aba n'umuguriro wavuzwe aho umugwi wundi nuwabo bantu baje gukora yabavuze Mulamba ubwa mbere ho twese twemeranye abarundi n'abakozi abarundi n'abakozi ahantu bageze barima bakazura ifuku bararima cyane abarundi ahantu bageze bahereza amatafari bajya bita bayede maso barakora cyane ku mashanti naragiye iyo za Baraka nsanga abarundi ngene bubaka amazu birateye n'ubwoba barubaka cyane barakora cyane rero nk'ibyo byose murumva byumvise kandi yuko hari agafaranga kari hejuru kariyo kandi kari hejuru kandi kariyo ibyo byose byari ibintu byiza twategezwa gushigikira numvise yavuze nundi mugwa abanyeshuri abanyeshuri b'abarundi bashobora kuja kwiga muri Kongo aha mu Burundi abanyeshuri b'abakongomani dufise ni beshi cyane ndaza amakaminuza prive menshi yuzuye ko abanyeshuri b'abakongomani kandi twibaniye neza ibi rero byose twebwe mu bisanzwe nta ngora nimwe byari biteye mugabo urumva ko mwene wacu avuga ati kongera afite ikibazo cy'umutekano nivyo iyo ufite ikibazo cy'umutekano uragerageza gushiraho ingingo zose zibereye kugira ngo ukingire abene gihugu bawe n'ababa kuri ubwo butaka bwawe mugo mu izo ngingo bafata nukuraba nyene ko agateka kazi na muntu kaguma kubahirijwe kaguma kubahirijwe twebwe kubituraba niba nibyashika aba bariyo kongi kabemerera ko ari impunzi
tuzobandanya tubahimiriza tubahungure kuko twebwe mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere usange n'umutekano niyo ntumbero mbere ya leta no guhungura umuntu wese ahari kuri mu bihugu bye bahungiyemo bose bataye mu Burundi turabakeneye mu givyo ntibisigura yuko tubuza abantu kujabuka imbibe baja mu bikorwa ibi nabiriya oya babandanye bakora ibikorwa bakorera ngaha bakorera no mu bindi bihugu mugabo kandi byubahirije amategeko rero nayo yo kuvuga ati impapuro zo kujabuka imbibe naho rero twovuga tuti abarundi bajabuka imbibe baja mu gihugu ca Kongo bagire umugenzo wo kurondera impapuro nubwo bigoye ariko mwumvise nka Mulamba yagarutse kuri bimwe usanga nimba ari ibyo bya mureka rengane canka biba bitevye kumba ari fise nk'urubanza yavuze nk'umuntu ugasanga ciyashima guca mu kinywa aho rero niho twoshinga ibango tukavuga tuti inzego zibijejwe ubwa mbere duhere hasi abene igihugu bumve ko kuja bukuru bibe bisaba urupapuro rw'inzira bavyumve kandi bumve ko ari uburenganzira bwabo kuja bukimbibe n'uburenganzira bw'umuntu mugabo bumve ko ari vyiza kugenda ufise urupapuro rw'inzira kuko nkaho bagenda bagana mu gihugu kitarimo umutekano mwumva ko bigize biragoye si vyiza hama intambwe ya kabiri duce dusaba bajejwe gutanga izo mpapuro z'inzira vy'ukuri bashiremwe ingufu umuntu wese asabye urupapuro rw'inzira kuja muri Kongo sibigoye n'urupapuro rwa laissez passer canke kayaga papuro ka ujirani mwema yavuze ko katakitangwa muri kino babinyarutse ego bagira ingufu babinyarutse ababijejwe bazibaha impapuro kuko kuronka urupapuro rw'inzira n'uburenganzira bwa muntu hama ikindi numvise bavuga bati hariho imbibe zituguruye hariya za Rusizi ego za Rusizi hariho frontiere nshasha bariko barakora Buganda hajya ho nyaruka gukogwa hagakogwa vuba hajya Buganda hama bagashiraho igipolisi kijejwe imbibe kugira izo mpapuro zize ziratangwa hajya ahantu ni hafi cyane hofasha uruja n'uruza rw'abarundi n'abakongomani tugenderanira ubundi bwobwo by'ukuri nta muntu numwe ashobora kubuza abarundi kuja muri Kongo canke abakongomani kuza mu Burundi ntibikunda gusa ahubwo nukubahimiriza guca mu mategeko baba abakongomani baza ngaha kuko nabone biragoye benshi kandi ni na benshi abakongomani benshi bari ngaha nta mapuro z'inzira bafise nta mandazo bagira mugabo byose ku bihugu twese ku mpande zose twigishanye duhimirize abene igihugu bacu ko bategezwa kuronka impapuro z'inzira hama babijejwe nabo bashiremo izindi nguvu kugira impapuro ziboneke ego murakoze ndabona Mulamba yasavye ego ico nashaka kongera kuri ico mutumire mugenzi wanje yajeje gushikiriza kuvyerekeye ico gipolisi kijeje uruja n'uruza muri komine Buganda jewe mbona yuko bosubizaho ukuntu bakora kera bahora barekura yuko ba mustanteri batanga urupapuro rw'inzira ku ngenzi zigiye zitamara imisi myinshi n'imisi 3 imisi 6 chef de zone canke mustanteri ashobora gutanga urupapuro umuntu agaca agenda akagaruka kuko bifata ushobora kuja kurusaba saa 2 saa 4 ukaburagiye kuko nk'umuntu ava mu Cibitoke ca Rugombo kugira ngo azibujumbura mu gipolisi ngaha asubira agende ibintu bifata igihe kirekire ego ubuyobozi bukuru muri mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano iki gisabo ca Mulamba mumva gifashe ejo mu gikorerako ico gisabo turacumvise tuzobaza abahinga babijejwe twumve ico bo bikorerako mugabo kucumva twacumvise kandi turacakiriye nka nkama kuko intumbero nyamukuru ya leta no gufasha no gushigikira bene igihugu kandi ukaborohereza mu byo bajejwe byose no mu byo basaba byose abene igihugu bakoroherezwa kuko nta kindi dukorera atari ukumwe n'igihugu yoroherezwa mu vyiwe no mutwiwe ego murakoze reka tugaruke kwa Dr Sixte Vinyini Muraba murongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mbe kuno kujabuka bidaciye mu mategeko canke ivyo guca mu binywa mubona ari ingaruka zihe bishobora gutera cyane cyane mu bihugu byo mu karere
ubu tuve hano mu Burundi tuje mu karere nibaza ko icambere twakivuze icambere kijanye n'umutekano mu bisanzwe ibihugu byose birafite ngene vyitunganya ku mutekano kandi kugira ukinge umutekano neza ubanza kumenya aburi kurakingira abaribo n'ingene bangana nico bakora ni kuvuga ko rero umuntu ajabutse bidaciye mu nzira zizwi ntibamenye uwo muntu ahari murakunda kubona habaye ibintu vy'ibiza ugasanga umusozi urasenyutse ugasanga isoko kanaka ejo bundi hari vyabaye ndibaza muri Tanzania Kariako mu isoko ni kuvuga ko iyo hari umuntu atazwi ko araho hantu na bijya bikorwa vyo gutabara ntivyoroha kuko ntubuzi neza aba bantu bahari ibi byose rero turiko turavuga bijanye n'ingene utegura ibikorwa bimwe ibijanye n'ubuvuzi ibijanye n'amashuri ibijanye n'ivyo by'ubudandaji ibijanye n'umutekano vyose ubikora uzi neza igitigire c'abantu fise imyaka bafise nibiki nico gituma rero tuhanura abo bantu kugerageza uko bishobora kose bakagenda bizwi iyo bari hanyuma leta nayo nyene ikora ibishoboka zose zize zirafashanya kugira ngo mwarabibonye ko niyo bakuye ajya mahera arihwa canke zijya mpapuro bita visa umuntu baguma bamwandika naho bavuga ngo bakuyeho visa baramwandika kugira ngo bamenye ko abo bantu ariho bari yego ivyo rero vyofasha kugira agateka kabo gashobore kubahirizwa kandi murazi yuko niyo hagize uwikeka nk'icyo gihugu kiri mu ngorane Kongo y'umutekano biketse umuntu gusa hajya bariko baramusaka bagasanga nta cyangombwa afise urumva ko ingorane aza kugira aza gufatwa nabi biranagoye ko aza gusigura ko ari umurundi biragoye ko asigura ko yagiye guhamba wiwe ariko iyo wanditswe biroroshe baca bahamagara mu kanya gatoyi bikaca bimenyekana ego murakoze twibutse abariko baradutega abiri banadukurikirana kumbonesha kure yisanganiro ko turi mu kiyago cyo kunama uno musi turiko turabira hamwe ibijanye n'umutekano ku mipaka Uburundi buhana n'ibindi bihugu tugahagarara cyane cyane ku mupaka Uburundi buhana n'igihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo abatumire turi kumwe ni batatu turi kumwe na Dr Sixte Vinyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu wigenga uraba gateka kazina muntu turi kumwe na Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganje mu byo ujejwe harimo umutekano turi kumwe kandi na Chisekedi Muramba akaba ari umukongomani murezi hano mu gihugu cacu c'u Burundi Ubujya ku gihugu c'u Burundi gisanzwe kiriko gifashanya n'igihugu ca Kongo cyane cyane bijanye n'igisirikare kuva muri 2022 aho harungitswe abasirikare b'u Burundi bagiye kugarukana umutekano mu gihugu ca Kongo mbehe hamwe hatoba ukuvugana canke ho hariho ukuvugana hagati y'ibi bihugu bibiri cyane cyane kugira bakingire imbibe kwabo basanzwe bajabuka bidaciye mu mategeko kamere kwa Nestor Bimenyimana hajya rero hari ibikorwa biba bitunganijwe mu gihugu kandi bimwe byose bifise intumbero intumbero y'inzego z'umutekano no gukinga umutekano w'igihugu n'uw'imbibe ku basirikare hama rero gukinga umutekano ku mbibe birafise intumbero yavyo itandukanye gose n'intumbero yaba baba barengana imbibe bagenda bagaruka biratandukanye ico nibaza nuko akuguhanahana inzego z'umutekano ivyo birafise urwego rwavyo ivyo birafise rero urwego rwavyo hama urunago guruja n'uruza rw'abene gihugu niho jewe mpagarara cyane mvuga nti byiza abene gihugu bose boja mu mategeko yo kurengana imbibe biciye mu mategeko hanyuma abo byashitse urumva nk'abo baba baja guhamba bakabona bacerewe nk'abo baba baja bishitse ibihugu nibivugane ibihugu bivugane kuko abene gihugu by'ukuri baba bakongomani baba barundi turakeneranye urabona nka Muramba ko yimariye imyaka myinshi ngaha mu gihugu kandi yimereye neza nta ngorane twe na kera twarigishwa n'abari mu bakongomani iyi migenderanire si y'ubu ko abarundi n'abakongomani bahanahana abantu baja gukora ibinabiriya si vy'ubu je ndibuka kaniga kure mu gihugu hagati kure
narigishijwe n'abakongomani kandi babikora neza cyane numva rero nk'ivyo byose ni ibintu byo guha agaciro tutokwirengagiza hama kubisigaye bamwe bose kuvyo bajejwe bagahagarara neza mu guhagarira igihugu kandi bakabikora bisunza amategeko. Ego Mulamba mwebwe muramenyereye cyane kano karere ka Ruzizi kino kiyaya ca Ruzizi ubwo mubona zino nzego zagiye gufasha cyane cyane muri kano karere zokorana gute n'abasanzwe bacungira umutekano hariya kugira bazibire cyane cyane yo ndibaza yuko na bantu ngira saba Barundi gusa turi mu karere hariho n'abandi banyagihugu bajabuka iyi mipaka baciye ariko mu Burundi mugo kandi bidaciye mu mategeko ngira ico no mu bushikanganje baraza kwitubwira gatone. Yo ndibaza yuko abanyapolitike n'inzego zo mutekano boja hamwe bakaraba ico bokora. Yego basirikari bari hadiya mu ntara ya Nord Kivu. Mugabo iyo migwanya igisikare ca Kongo kiriko kiragabisha yuko gishobora kuza no muri Sud Kivu. Nico gituma n'ubundi abategetsi baca barikanura cyane. Ndibaza yuko ico kibazo ari kibazo cyo kwigwa mu bintu vya diplomasi mu bintu by'inzego za politike bashinzwe umutekano bakaraba ukuntu Burundi bwokingirwa na Kongo nayo igakingirwa kuko no muri abo bajabuka hariho n'ababagiyeyo kurondera amakuru dufata mu bintu vya politike kumenya ati abansi b'u Burundi bariko bakora iki hadiya bariko bategura iki nkuko muri Kongo nabo nyene baragira makenga rimwe bakavuga bati umubano usanzwe eske ni mwiza nta cinyegeje inyuma ndibaza yuko ari ingorane zo teregwa ikibazo n'ababijejwe. Ego Dr. Kino kibazo kumbure cyo gukingira abanyagihugu tudafashe cyane cyane ababegereye imbibe ibino bihugu biriko birakorana ni hehe boshira inguvu kugira koko abarundi cyane cyane bagiye kugarukana umutekano hari abakore n'abahari kugira bakingire agateka kazina muntu niga tose kazwe muri kano karere. Burya imirimo iratandukanye. Urwego rw'umutekano ruratandukanye cyane n'izindi nzego kandi ivyinshi mu bikorwa muri urwo rwego si ibintu bivugirwa ku maradiyo si bivugirwa n'abasivile nka twebwe ni ukuvuga ko ntacu numva no bivuga ko kinini igikuru no gusaba leta muri rusangi ko igikorwa cyose bakora bama bisunga ko agateka kazina muntu kadahungabana. Reka tugaruke kwa Bimenyimana twari ko tugaruka cyane cyane kuri iki cyo gukingira umutekano habaye ugukorana ariko kandi mu byo twari ko turashikiriza hariho burya abaza baca mu binywa bo barabarundi gusa nta bandi bikika mukiza ko muri bavuye nk'ahandi ico kibazo mwamukizeho ho muca mubonaho cakugwa iki. Twebwe rero turaheza tugakurikirana gose abaza baciye mu nzira yo kuko twebwe abaje mu gihugu ngaha mu Burundi baciye mu nzira z'ikinywabi mu bisanzwe si genda bajejwe igipolisi turaheza tukagisaba tuti cungera gose uruja n'uruza rw'abantu igisirikare kumbibe kirahari kiracungera neza uruja n'uruza rw'abantu nanje nkaca ncungana n'abaje biciye mu nzira zizwe. Bajya bo ko mwumvise kandi ko rero n'abatanga akantu kugira babandanye abo rero batanga akantu abo nabo kuraba neza kuko umuntu arinze yiyumvira gutanga ruswa kugira jabuke abafise ikintu gihambaye kimujanye n'uje ku ruhande rw'Urundi akiyumvira ko yotanga ruswa kugira yinjire nuwo kuraba neza ko abafise ikindi kidasanzwe kimujanye. Twebwe rero twiyumvira kandi noneho biranagaragara dusaba yuko abantu bose boza bagira uruja n'uruza nivyo mugabo afise ikintu cumvikana kimujanye ikintu gifatika kimujanye ikintu kizoteza imbere abandi kizoteza imbere ico gihugu nk'abo bagenda bagiye kurima aba n'abantu bo gushigikira gose mugabo nabone bagende bace mu mategeko mugabo bagende barime bakore biteza imbere burya bariko bararima muri Kongo abambere bavyungukiramwe n'abakongomani kuko baca baronka amasumiro ya hafi aho basumira hafi bakaronka nabone kanote kakinjira mugo wa murundi nawe yagenda kurima na wene bikagenda neza
akazana umusaruro ugiye kubaka nuko nyene je ndaza abantu benshi bagenda muri Kongo kugenda gukora umwuga wo gutera ibiyo uyu munsi bameze neza cyane bameze neza bagatera ibiyo hanyuma bakazana udufaranga umukongomani nawe akabaheza ivyo byose rero jewe ndabiha agaciro umugabo ico twogaruka ko nuko bose bokurikiza amategeko kuko ugiye dakurikije amategeko nejo nahazogaruka yitwa ngo ari yarahunze twebwe ntituzomwakira nk'uwahungutse tuzomwakira nk'uwari yagiye mu bikorwa vyiwe hama tureza tukamushikiriza abajejwe intwaro bakaheza bakaraba ingene bamugenza nuko niko twifuza abantu bose nibaje mu mategeko mu byo kuja bukimbibe ego turi ku musozo wa kino kiyago cacu co kunama reka kumbura ikibazo kuri bano batumire bacu turi kumwe hano mpere kwa Mulamba mubona ari gikicokogwa cyane cyane ku mpande zose kugira kino kibazo c'abarundi hati babwiwe n'abakongomani bajabuka ino mipaka yacu canke zino mbebe zacu hadakurikijwe amategeko ngo kiranduranwe n'imizi kugira kano karere kumbure kagira amahoro kuko navyo ne mumvise ko n'impunzi zishobora guteza akavuye mu gihugu nibaza yuko inzego zijejwe umutekano canke ibintu vya politike mu Burundi nizo muri Kongo bo kwicara hamwe hanyuma bakumvikana ukuntu ibintu vyogenda nimba no gutanga urupapuro ku mipaka nyene umuntu akarutorera hajya kinjira hanyuma akagaruka vyofasha cyane hanyuma ikiguzi c'impapuro c'inzira naco nyene bakakigabanya ku ruhande rw'u Burundi ku mpande zose Kongo Burundi bwirazimbutse rurazimbutse mugabo nk'umunyagihugu agiye guhamba mwene wabo yapfiriye muri Kongo ni ruba ruzimbutse cyane harimwo nabijya zijya rushwa jaratanga mwibarabara nimba dafise umugenzi muri Kongo hashikira agashikira mu hoteli akariha amadolari angana n'ibihumbi 140 kugira ngo arade y'ijoro rimwe murumva yuko ari ibintu bimugoda cyane bigaca bituma aja kurondera nk'indaro aho batamwakira abantu Burundi nabo baragira ubwoba ati mugiye yoza aje mu zindi mvu zitarizi zo guhamba kuko hariho n'abarundi bamaze imyaka hariya nko mu bice bya Fizi muza Misisi ahantu bimpinza habo hariho abarundi bagiyeyo bavuga yuko bagiye kuramuka bagaca biberayo bagaca ajya mu rudandazwa rw'izahabu barubatseyo n'amazu mbere rero urumva abantu binjira ari benshi cyane muri Kongo ubu bajayo mu mvu zitandukanye nico gituma abategetsi bo kwicarana mu bande zose barafasha kandi nikijanye na Mendevre yego barafasha navuze bajya bajabuka ku munsi suko mu Burundi baburaho bakora mugabo nuko bahembwa mu madolari hadiya akabafisa agaciro ndibaza yuko bajya bategetsi bakora mu makomi nka komine Rugombo komine Gatumba bajya mu standard bafitiranye imbibe bo kwicara bakaraba ku bwabo bitarize no gushika mu nzego zo hejuru bakarabicokogwa murakoze cyane tuje kwa Bimenyimana Nestor murabona turi mu karere igihugu ca Kongo dusangiye akarere ka CPGL tugasangira akarere ka East Africa mbere hari nizo dusangiye mo za komeza n'ibindi uravye kumure ibi bihugu byose byo muri kano karere kimwe intererano yacu yoba iyihe kugira hagwanywe abo bashobora kudurumbanya umutekano baciye mu nzira zo mu kinywabi kuvyokorwa ku bihugu byose dusangiye imbibe ubwa mbere hoho no gushira imbere kiyago amanama mpuzambibe ico bitarere hanyo transfrontaliere mu gifaransa y'amanama mpuzambibe arakomeye cyane kuko ujabutse Rusizi gatonya ku ruhande rwa Kongo no hakuno burya bajya abantu baba bakongomane baba barundi bafise imicimwe nico gituma bayaga bahuza kuko baba bameze nka bamwe amanama arakenewe cyane cya kabiri nuko abene igihugu ku mpande zose bo kwigishwa icarico kurenga urubibe ko twavyisanzemo tugasanga izo mbebe bazishizeho ziriho duca duheza tukisunga mu mategeko tukavyubahiriza abene igihugu ku mpande zose
bigishwe icarico kurenga imbibe. Cya gatatu abitwa ko barose ubuhungiro bamaze kuja mu buhungiro bamenye yuko bategeza kwisunga amategeko mpuzamakungu araba ivy'impunzi n'amategeko ari y'igihumbi kimwe amajana 951 n'ayayunganira y'igihumbi kimwe amajana 962 bamenye yuko bategezwa kuyisunga. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko impunzi yarahunze itegerezwa kwitwara nk'impunzi, ntashobora kuva mu buhungiro ngwaze mu gihugu yahunze avamwo atahungutse kiretse iyo byatunganijwe n'izo leta zibiri nyene. Ubundi ho bamufata nk'uje kugira nabi. Ivyo ndabivuga kubera hari gihe usanga aha mu Burundi turafise impunzi z'abakongomani ukaza wumva ngo yafatiwe muri Kongo kandi asanzwe ari impunzi. Iyo ni inkozi y'ikibi kuko amategeko mpuzamakungu ntayo murekurira. Abarundi turafise impunzi muri Kongo, ejo tugasanga umurundi w'impunzi muri Kongo ari hano aje gukora iki kuko hariho amategeko abigenga batezwa kubahiriza. Abo bose rero iyo migwi yose itegerezwa kumenya ko hari amategeko. Icanyuma nuko mu gusozera nuko abarongoye bisata by'umutekano ubushikiranganje bw'umutekano haba ku ruhande rw'u Burundi haba ku mpande z'ibindi bihugu nabo bakwiye kuza baravugana cyane kugira ngo barabwo ruja n'uruza rw'abantu ruze ruraja mu mategeko cyane ruze ruraja mu mategeko kugira ngo twirinde ko abantu bimenyera ejo ugasanga turinjiranywe kubera tutabiravye neza cyane hakiri kare. Ego murakoze, reka dusozere kwa Dr. Sixte Vinyini muraba ni mwebwe abarundi kumbure iyo gateka kazina muntu gatose kayibitura uno munsi muravye hano mu karere n'igiki mubwira umurundi uwo ari we wese kumbure ashobora kwiyumvira kujaho kabice mu kinwabi ejo ntazaze kuremera igihugu canke umugwi wigenga uraba gateka kazina muntu hano mu gihugu. Icyo twabwira umurundi wese yifuza kuja mu bihugu bibanyi canke n'ibindi bihugu nukubanza akamenya yuko n'uburenganzira bwiwe kuja kwisumamwo kuja kubahashatse ariko vyose bifise amategeko abigenga kugira rero ntiyisange mu ngorane izi canke ziriya ashitseyo hari n'adashobora gushikayo kubera aba yaciye hatari kuwe n'amategeko hatabakingiye neza inzira itabitunganije neza vyiza boca mu nzira zisanzwe zizwi hanyuma bagashobora kubabwira ingene baza kwigenza kuko hariho igihe udaciye mu nzira zizi batakubwira usanga uguye mu ngorane zindi. Rero twabasaba yuko boza barakora ico ariko leta nayo tukayisaba ko yo himiriza gusumba ihumiriza abene gihugu bamenye inzira zizwe n'izihe kubera iki ingaruka mbi zishoboka n'izihe mu gihe umuntu aciye mu nzira zitazwi n'amategeko hanyuma bashobore kuhana abakozi ba leta bashobora kuba bayikorera nabi. Twavyumvise ko hariho abashobora kuba bidoga ko batakirwa neza babahane vy'akarorero kugira ngo ntiyagira abantu babandanye batukisha igihugu. Ni kuri zo ntererano z'abatumire rero duciye dusozerera ko ikiyago cyo kunama uno munsi aho twari ko turabira hamwe ibijanye n'umutekano ku mipaka uburundi buhana n'ibindi bihugu. Uno munsi twahagaze cyane ku mipaka uburundi buhana n'igihugu kibanisha Republika ya Demokrasi ya Kongo haboneka abantu benshi baca kuri iyo mipaka bitaciye mu mategeko cyane mu kiyaya ca Rusizi. Reka rero nshimire abatumire twari kumwe hano, reka mpere kwa Chisekedi Mulamba umukongomani murezi musanzwe muba hano mu gihugu c'u Burundi mwakoze kwita ubutumire mu kiyago cacu cyo kunama. Murakoze namwe murakoze no kuntumira. Murakoze, reka nshimire Nestor Bimenyimana umuyobozi mu vyajejwe harimo gutahukana impunzi mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano. Mwakoze Nestor. Mwakoze cyane kuntumira nejo mukadutumira kuri ico tuzobitaba kandi ndashime nabo twasangiye ikiyago. Murakoze, undi nshimira ni Dr. Sixte Vinyi ni muraba arongoye umugwi w'igihugu wigenga uraba ibijanye n'agateka kazina muntu. Mwakoze Sixte kwitaba ubutumire bwacu. Mwakoze namwe kudutumira kandi mwakoze kwitaho ikibazo kijanye n'agateka kazina muntu
ku barundi ndetse no ku banyamahanga nejo mugakenera kudutuma ko tuzobitaba. Ego murakoze reka rero dushimire namwe mwese mwariko muradukurikirana hano kuri radio television Isanganiro ikiyago cuno munsi mukamwa giteguriwe na radio television Isanganiro ifadikanije nishirahamwe la Benevolence ya Grand Lac. Reka tubifurize kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha. Una